Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mwiriwe inshuti namwe bakunze iradiyo ijwi ry'Amerika, ikaze makuru yo kuri no mugoroba mu giye gushikirizwa na jewe Frederic Undikije. Ingingo nkuru zigize aya makuru. Mu Burundi inka zatangwe gucandagwa inyonko yitiriwe ikiyaga kiyaya ca Rift. Amasekeza yatanguriye mu ntara Ngozi iri mu buraruko bw'igihugu. Mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa 800. Ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingira, mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyeseza tuzicandage mu nyuma, ariko turatwihutiye guhera kuri ibitungwa vy'inka. Uyo ni Nkurunziza Serge, umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye umugera wa corona. Somalia iriko irondera abayishigikira ngo yinjire mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC. Sri Lanka yaronse perezida mushasha, yasavye abanyagihugu gukorera hamwe, yongera abasaba ko igihugu kiraba imbere. Idonido y'aya makuru yose ni mukanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye COVID-19. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Itangazo rigufi ryasohowe na White House, ibiro vya President Joe Biden mu gatondo kuno wa kane, rivuga ko ibimenyetso Biden afise biba yabaye kandi ko aza yatangwe gufata umuti witwa Paxlovid. Iryo tangazo rigira riti: yarafashe incanco zose zikinga ubwandu bwa COVID-19, aranaziyongera inshuro zibiri kugira ngo akaze ubudahangarwa kuri iyo ngwara. Joe Biden w'imyaka 79 agiye rero kwikumira ku kirimba iwe kiri aha Washington DC gushika ibipimo vyerekanye ko yakize burundu. Ibiro vyiwe White House aha ariko bikemeza ko atankeka azobandanya akora imirimo yiwe, ariko akayikorera ku kirimbi we. Urakoze Diana. Rani Wickremesinghe maze igihe kirekire muri politike yarahiye uno munsi kuwa kane mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Sri Lanka. Agiye gutwara igihugu kirimwo abanyagihugu bashavuye cyane kubera ibibazo by'ubutunzi biri mu vyatumye uwo yasubiriye ava ku butegetsi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Inyuma yuko arahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu, ashobora kugena umushikiranganje wa mbere muri iki gihe. Igenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu ryakiwe mu buryo butandukanye. Bamwe mu bamushigikiye bagize iminsi mikuru mu gihe abari mu myiyerekano babandanije gusaba ko atanga imihoho. Baraturiye inyubakwa y'imuhiriwe, binjira no mu biro vyiwe mu myiyerekano yabaye mu ndwi iheze. Azoyobora igihugu mu gihe abanyagihugu bashavuye cyane kubera ibibazo bikomeye cyane vy'ubutunzi birangwa mu gihugu. Rani Wickremesinghe yabaye umushikiranganje wa mbere inshuro 6. Yari bwigera mu mukuru w'igihugu. Azorangiza ikiringo cy'uwahoze ari Perezida Gotabaya Rajapaksa yahunze igihugu inyuma y'uko abari mu myerekano binjiye mu nyubakwa abamwo mu ndwi iheze. Abanyasri Lanka barihereje amabarabara mu kiringo c'amezi atari make, aho basavye abategetsi b'igihugu cabo gutanga imihoho kubera bananiwe gutorera inyishu ibibazo bikomeye vy'ubutunzi. Wickremesinghe afise imyaka 73 muri iki gihe, yashigikiwe n'abashinga amateka 134 mu nama nshinga amateka igizwe n'abashinga amateka 225. Inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatatu, Wickremesinghe yasavye abanyepolitike gukorera hamwe, yongera asaba ko igihugu cerekeza amaso imbere yacu. Abagira imyiyerekano batangaje ko batazokwemera igenwa ryiwe kubera ridafatiye ku vyifuzo vy'abanyagihugu, bakaba bamusavye gutanga imihoho bidatevye. Urakoze Fidel. Umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi yatanze imihoho uno munsi kuwa kane inyuma yaho leta yiwe isambukiye. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo. Iyo leta yasenyutse ku munsi wa gatatu inyuma yuko abayigize banse gushigikira akamo kiwe ko gukorera hamwe kugira barangize ikiringo c'inama nshinga amateka hamwe no gushira mu bikorwa imigambi y'ukwogorora ku kiza ca COVID-19 ihabwa amafaranga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya.
bishobora kuzotuma haba amatora y'imbere y'igihe. Draghi yashikirije ikete yo gutanga imihoho Perezida Sergio Mattarella mu nama yagiranye nawe mu biro vyiwe mu gitondo cyo ku munsi wa kane. Itangazamakuru mu Butaliyano ntiryakiye neza amakuru y'uno munsi kuwa kane, mu gihe Ubutaliyano buhanganye n'ibiciro vy'ibintu ngenderwako n'amasoko ntanganguvu bitera vyiyongera cane hamwe n'ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine. Perezida Sergio Mattarella yari yahisemwo Draghi kuba umushikiranganje wa mbere mu mwaka uheze. We na leta y'ubumwe bari bajejwe gukura igihugu mu bibazo vyatewe n'ikiza ca COVID-19 hamwe no gutegekanya uburyo bazokoresha amafaranga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ajejwe gufasha kwogorora kuri ibihugu vy'uwo muryango inyuma y'ico kiza. Byari bitegekanijwe ko Perezida Mattarella abonana n'abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka ku muhingamo ku munsi wa kane imbere y'uko ashikiriza itangazo ku migambi afise. Tugushimire Fidel. Ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryateye iyindi ntambwe yo gutanguza urucanco rw'indwara ya malaria mu bihugu bitatu vyo muri Afrika. Ishirahamwe Bill and Melinda Gates Foundation yarahagaritse gutanga amafaranga ajejwe gufasha ku bijanye n'urwo rucanco, yerekana impungenge ku kamaro karwo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Bamwe mu bahinga mu vy'ubumenyi bemeza ko ingingo ya fondation yitiriwe Bill na Melinda ishobora gutuma abana miliyoni n'imiliyoni muri Afrika bahitanwa na malaria, kandi ko ikazoshobora kugira ingaruka muri kazoza kuvyerekeye gutorera inyishu ibibazo bikomeye bijanye n'amagara y'abantu. Abahinga berekana ko urucanco Mosquirix rukingira indwara ya malaria rugurishwa n'isosiyete GlaxoSmithKline rukora neza ku bice 30%, rukaraba rusaba doze 4. Umuyobozi ajeje imigambi ijanye na malaria muri fondation ya Bill na Melinda we asigura ariko ko urwo rugero ruri hasi, gutyo iyo fondation akorera ikemeza ko ubukari bwarwo rudashimishije nk'uko bavyipfuza. Ibi yabitangaje no munsi kwa kane igihe yariko asigura ingingo y'iryo shirahamwe yo guhagarika gushigikira urwo rucanco inyuma y'uko fondation ya Bill na Melinda ikoresheje amafaranga arenga miliyoni 200 y'amadolari kuri uwo mugambi hamwe n'imyaka itari mike yo gutuma urwo rucanco rushika ku isoko. Ukutavuga rumwe ku rucanco rwa malaria kubaye mu gihe amakungu ahanganye n'urugamba rwo kurwanya ukwiyongera kw'indwara ya malaria kuva ikiza ca COVID-19 kigeramiye utwigoro two guhagarika iyo ndwara yamahitanye abantu 620,000 mu mwaka wonyene w'2020. Mu bashigikiye urucanco rwa malaria harimo ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo. OMS mu mwaka uheze ryavuze ko urwo rucanco ari intambwe ikomeye cane mu rugamba rwo gutuza malaria. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi badushikirije. Murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira mu Kirundi i Washington DC, mu Kirundi mu Kinyarwanda kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave. Mushobora no kudukurikira kuri www akaburungu radio yacu voa.com. Adresse ya Facebook, YouTube na Instagram byacu ni VOA radio yacu. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamud ari yarusha muri Tanzania mu nama yatunganijwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Uwo mutegetsi wa Somalia ifuza gusaba bagenzi biwe ko bomushigikira mu gihe ariko arasaba ko igihugu ciwe cinjira muri EAC. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver, inkuru ari Kigali mu Rwanda. Inama umukuru w'igihugu ca Somalia yatumiwemo n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu 7 bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko canke intumwa zabo. Uwo mwiherero ufise intumbero yo kurabira hamwe aho isoko rusangiye no guhanana ibidandazwa atamakuru n'amatagisi atanzwe muri uwo muryango rigeze. Umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamud wowe yifuza ko abo banyacubahiro bagenzi we bamufasha igihugu ciwe kikemererwa nk'ikigira 8 muri EAC. Perezida Hassan Sheikh Mohamud
yamenyesheje mu itangazo yashize ahabona ko hamwe igihugu ciwe cemerewe kizungukira vyinshi mu vy'ubudandaji no gukorera hamwe n'ibindi bihugu. Bitekanijwe ko Hassan Sheikh Mohamud abonana kandi na bagenzi we harimwo n'umubanyi wiwe wa Kenya Uhuru Kenyatta. Uyu ni nawe atwara uwo muryango wa EAC, naho ivyo bihugu bibiri bifise ivyo bipfa bifatiye ku migenderanire. Umukuru w'igihugu ca Somalia Mohamud azotanga kandi icese urwandiko rusaba kandi rwerekana ko ico gihugu ciwe cifuza kwinjira muri EAC. Umwe mu bategetsi ba Somalia atashimye ko amazina yiwe amenyekana yabwiye itangazamakuru ko naho ico gihugu kigifise ingorane zitari nke, ko ciyemeje gukorana n'ibindi bihugu kandi ko kimaze kuronka n'abagishigikira muri urwo rugendo rwo kwemererwa muri EAC. Abahinga berekana ko ikibazo c'intagondwa z'aba El Shabab ari nkoramutima kandi ko perezida wa Somalia agifatira ko mu gusaba kwinjira muri EAC kugira bagenzi we bamufashe kurwanya izo ntagondwa kuko zibangamiye n'umutekano w'ibindi bihugu. Somalia gihanganye n'intagondwa za Al Shabab mu myaka irenga 10 iheze, kandi izo ntagondwa ziramaze no kugaba ibitero bitari bike muri Kenya no mu Buganda, ibihugu bibiri biri muri EAC. Ibindi bihugu bishobora gushigikira Somalia ni bifise abasirikare bagiye gucungira amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Muri ivyo harimo Ubuganda, Kenya no Burundi. Bitekanijwe kandi ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikira uburongozi bwa EAC mu kiringo c'umwaka wose guhera kuri uyu wa gatanu atagihindutse. Nikibanza ubu kirimwo perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya. Ku bihugu indwi bigize EAC, Somalia kandi gifitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu bitanu muri ivyo. Yamara mu mwaka w'ibihumbi 2016 ico gihugu ca Somalia caragerageje kwinjira muri EAC, amashirahamwe yigenga mu karere aravyiyamiriza. Ico gihe ayo mashirahamwe yaranditse n'inzandiko yerekana ko kimwe mu bisabwa ko igihugu cemererwa muri EAC ari uko kiba gifise umutekano, cubahiriza agateka kazina muntu, demokarasi n'intwaro rusangi. Ico gihe icifuza ca Somalia canigiwe mu menshi. Ubu amashirahamwe yigenga ntaco arabivuga ko. Inama isanzwe igira 22 y'abakuru b'ibihugu vya EAC itegekanijwe kuri uyu wa gatanu i Arusha muri Tanzania, ahari icicaro gikuru ca EAC. Abakuru b'ibihugu ijwi ry'Amerika ryamenye ko bamaze gushikayo ni Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania yakiriye abo banyacubahiro bagenzi we. Mu bandi bamaze gushikayo harimo Edouard Ngirente, umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaserukiye perezida Paul Kagame, Jean Michel Samarukonde, umushikiranganje wa mbere wa Congo yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi, Barbara Marial Benjamin, umushikiranganje ajejwe akarere ka EAC muri Sudani y'Epfo yaserukiye perezida Salva Kiir. Bose bemeje ko ibihugu vyabo bibwirizwa gushiramwo inguvu mu gukura mu nzira inzitizi zikihari zibuza isoko rusangi n'ihanahanwa ry'ibidandazwa ndetse n'uruja n'uruza rw'ubuzi, imitahe n'abantu ata amakuru n'amatagisi canke visa barinze kuriha. Mu mwiherero wabaye kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu ca Somalia yari indorerezi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Urakoze Claver. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko leta yiwe igiye gutanguza umugambi wo gukingira COVID-19 abana bose bari munsi y'imyaka 18. Museveni yabitangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu ku bwandu bwa COVID-19. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda. Ubwo yagezaga ijambo ku gihugu agaragaza ishusho y'uko icyorezo cya COVID-19 cyifashe, ikibazo cy'ubukungu mu gihugu n'imihindagurikire y'ikirere, Perezida Museveni yahamagariye abaturage barenga 4 miliyoni batigeze bakingiza kwihutira kwikingiza icyo cyorezo bikibafitiye akamaro. Ati tugiye gutangira gukingiza abana kuko bamwe muri bo abagera ku 14,000 nabo banduye COVID-19 ndetse 7 muri bo barapfa. Niyo mpamvu ari ngombwa gukingiza abana, ariko byemewe n'ababyeyi babo. Nategetse Minisiteri y'Ubuzima kureba ko inkingo z'abana ziboneka mu mavuriro yose kugira ngo mu biruhuko biri imbere ababyeyi bashobore kuja gukingiza abana babo ku bushake.
yagaragaje ko imibare y'abandura COVID-19 ikomeza kwiyongera hirya no hino ku isi no muri Afurika. Yatanze ingero ko muri Uganda no mu bihugu bituranye bya Kenya, u Rwanda n'ibindi, imibare y'abandura ikomeje kuzamuka. Yanahishuye ko yishize mu kato amaze kuva mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth yabereye mu Rwanda nyuma yo kumenya ko yahuye n'umuntu wari wanduye COVID-19 akiriyo. I was in Kigali for the Commonwealth. In the Commonwealth spirit, I almost got corona for myself. In the main meeting, I was very careful. I put on my mask. Ati nari Kigali mu nama ya Commonwealth, ariko nari ngiye kuhandurira corona kubera kubahiriza umuco wa Commonwealth. Mu nama nkuru nari ngengesereye cyane, nambara agapfukamunwa kanjye, ariko mu gihe twagiye mu nama nto y'abayobozi naruhutsemo gato agapfukamunwa ngakuramo. Nari nicaranye na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ku ruhande rumwe n'umugabo uva ku kirwa cya Tuvalu ku rundi ruhande. Twaje kumenya nyuma ko uwo mugabo yari afite corona. Ngarutse nagiye mu cyaro canje cya Ntungamo nishyira mu kato, bankoreye ibipimo byinshi ariko ibisubizo byose byerekanye ko ntanduye. Ngira ngo ibi byatewe n'uko nakingiwe. For me, I think it was because of the vaccinations I had. Ku kibazo cy'ubukungu kimeze nabi muri ibi bihe, Museveni yavuze ko nubwo ari ikibazo cyugarije isi yose, asanga bidakwiye ngo leta yivange mu bintu by'amasoko n'ibiciro. Avuga ko kugena ibiciro no kugabanya imisoro byatanga ibisubizo by'igihe gito, bigateza ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa ku isoko. Kuri we asanga ibiciro byakwambuka aho kubura ibicuruzwa. Abanyagihugu benshi birirwa bahererekanya ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru risanzwe, berekana ko leta igomba kugabanya ibiciro cyangwa kugabanya imisoro ku bicuruzwa. Nabajije umusesenguzi w'imibereho mu gihugu Bwana Bernard Sabiti niba Perezida Museveni adashyigikiye icyo abaturage bashaka. Nk'ubu katugire ngo guverinoma ihisemo gukendeza nk'imisoro ku mavuta, ikirava muri icyo gikorwa nk'icyo urasanga nk'aba bakire, abacuruza bo bita mu ruzungu ba speculators bagiye rero bakagura ibyo bintu bakanabigura ndetse byinshi bakabihisha, icyo mu bita holding. Rero bo bakiyicarira bakarindaho kugira ngo imbere ibintu isubire bije hejuru, kuko iki ni ikibazo kitarenda gushira aka kanya. So ngira ngo perezida ikibazo nk'icyo nicyo yashatse kwirinda, kuko abantu babasha guhumekerwamo gake, ariko ibyavamo ndetse ahubwo ugasanga bagize ingorane zinasumba ndetse n'izo dufite, ndetse naho ubutegetsi bwagize ngo bugire icyo bukora nka za Kenya, nabwo unarikura ko nk'ibeyi y'amavuta nayo itanagiye ko yanasubiye kugaruka hejuru. Nyamara hari abandi batekereza ko ibibazo by'ubukungu byugarije igihugu biterwa na ruswa no gusesagura umutungo w'igihugu. Sabiti nawe arabyemera, ariko avuga ko ruswa ari ikibi gikenewe ku bayobozi bamwe bo muri Afurika. Burya ikibazo cyo kurwanya ruswa ni ikibazo kitoroshe, kandi aregana abenshi muri Afurika ba perezida, ruswa niyo ituma bamara igihe mu butegetsi. Ubwo ngubu nubwo bakabaye bashaka kugira ngo banayikureho, ndetse ahubwo hariho na bamwe babasha no kuvanwa ku ngoma ku bw'icyo gikorwa. So corruption nangwa se ruswa ni ikintu nicyo nk'umuzungu yakise necessary evil na cyane, kugira ngo ubutegetsi bw'umuyobozi muri Afurika bugumeho nangwa se burambare umara igihe. Niko kuri ku bya politike muri Afurika. Muri rusange ugeze mu masoko atandukanye mu gihugu, ubona ko ibiciro by'ibicuruzwa nk'ibiryo byiyongereye byibuze hejuru ya 20% mu gihe gito. Ibindi birimo amavuta y'imodoka, ibiciro byikubye kabiri kuva aho uyu mwaka utangiriye kugeza ubu. Ugeze mu mujyi wa Kampala ubona ko umubare w'imodoka wagabanutse, kimwe mu bimenyetso byerekana ko ibiciro bya peteroli byatumye bamwe bahagarika gukoresha imodoka zabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Dusubiye kuvuga ku kibazo c'incanco, isekeza ryo gucandaga inka mu Burundi kugira zikingirwe inyonko yo mu kiyaya ca Rift yatanguriye mu ntara Ngozi iri muri aruko rw'igihugu uyu munsi ku wa kane. Inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi, Nkurunziza Serge,
ari kumwe n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Ninteretse Martin. Nkurunziza Serge yamenyesheje ko ico gikorwa kizoca kibandaniriza mu ntara zose z'Uburundi kugira ubworozi bwongere gufasha abarundi n'Uburundi. Uyu munsi twazanye incanco 1000, ni ukuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi n'izindi 500 mu ntara ya Karusi, ariko mu ndwi itangura turiteze kuronka incanco zigera ku 100 kugira duce tubandanya iki gikorwa, kandi mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa 800. Ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingira, mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyeseza tuzicandage mu nyuma, ariko twari twihutiye guhera kuri ibitungwa vy'inka. Naho Ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yasinzikaje, Nkurunziza Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe, inka zabo ntizahonera. Shimire cyane abene gihugu kuntu mwitwaye, uko ingwara imaze kuboneka baragize bati nimuhagarike uruja n'uruza rw'ibitungwa, muca mubikora neza cyane, vyaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane. Turanashimiye mbere abanyengozi, ubo turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro, nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini. Buramatari w'intara ya Ngozi Ntaco Sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona ico gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara. Mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane, kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri vya baba kuri 273 zapfuye, hakaba rero n'izindi zikigoyagoya zigwaye. Abene gihugu bari batanguye kwihebura. Tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye gishika kino gikorwa, kuko abene gihugu bari barihebuye, ariko no munsi tukavuga tuti ashi. Abanyagihugu bahingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingurwa karanda kari kateye. Kuri iki gikorwa leta idukoreye kije hageze, abantu bari batunze ku mutima bibaza ko bizahava bigena mu misiza, narirya harihimirije itangurwa y'amashuri vyogoye abavyeyi, ariko muri kano kanya kubona leta nkozi y'imbere ikatangura gutanga urucanco, twebwe abenegihugu turafise icizere yuko mu misiza tuzotangura kuvyikorako. Kuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cane, abona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twabikora ku gitungwa, kandi rero mu ncamake urabona ibintu vyo kugira umuntu yorore akoresha wa mutaha uva mu nka nyene atakiriye neza cane. Iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa 5 kuno mwaka, itangurira mu ntara za Ngozi, Muyinga na Kirundo. Ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari 910 hafa 413, impene n'intama nazo zafashwe ni 632 hafa 214. Iyo ngwara yibonekeza mu ntara 13 kuri 19 zigize Uburundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu casavye abanyagihugu barengeje imyaka 35 kwipimisha ingwara y'umuvuduko w'amaraso. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi tubwire idonido iyi nkuru. Vyavugiwe mu nama yahuje abaganga b'inzobere mu kuvura indwara y'umutima ubwo u Rwanda rwizizaga umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara y'umuvuduko w'amaraso. Aba baganga baturutse hirya no hino mu gihugu bahuriye mu nama i Kigali baganiriye kuri iyi ndwara. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara zitandukanye harimo n'iy'umutima zirimo kugenda ziyongera ku isi no mu Rwanda. Muganga w'inkindi François ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura muri RBC avuga ko ku isi ku bantu bapfa abagera kuri 71% bazira izi ndwara zitandura harimo n'iz'umutima, ni ukuvuga abagera kuri 18 buri mwaka. Mu Rwanda mu bapfa abagera kuri 46% bicwa n'indwara zitandura. Muri izi ndwara harimo indwara z'umutima, diabete, kanseri n'indwara z'ubuhumekero. Muganga w'inkindi yumvikanisha ko ku bantu bari hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 65 abagera kuri 16% bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru.
Uwinkindi agasaba abaturage bose bari hejuru y'imyaka 35 kwipimisha iyi ndwara hakiri kare. Umuntu wese ufite imyaka 35 yemerewe kujya ku kigo nderabuzima kimwegereye tukamusuzumira izi ndwara zitandura hakiri kare kugira ngo nidusanga yaragize ibyago byo kuzirwara tubashe kumuvura hakiri kare, kumurinda ibyago byo kurwara umutima, byo kugira za stroke ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ndetse turashaka yuko byanamanuka bikagera hasi kuri za poste de santé, ndetse n'umujyanama w'ubuzima akabasha kugenda urugo ku rundi yigisha abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura, ndetse anabapimira izi ngizi zibanze umuvuduko w'amaraso, kubarebera uko isukari ihagaze. Uyu muganga yemeza ko izi ndwara zibasira umutima arizo zihitana abantu benshi bangana na 13% y'abapfa buri mwaka. Kuri muganga w'Inkindi igiteye impungenge nuko iyi ndwara isiga yibasira n'abakiri bato. Urebye ikibazo cyane kiba kiri ku myaka iri hejuru, cyane cyane tugomba kuvuga imyaka iri hejuru ya 40, niho dusanga abantu benshi bafite izi ndwara zitandura. Ntabwo byakagombye ko umuntu imyaka 20, imyaka 25 twagombye kumusangana umuvuduko w'amaraso uri hejuru, haba hari ikindi cyabiteye. Ngira ngo rero harimo ibibazo wenda tugenda tubona, harimo izi nzoga nyinshi abantu banywa, ndetse inyinshi navuga zitujuje n'ubuziranenge, harimo kudakora siporo ihagije, ugasanga abana tutangiye kugira abana batoya bafite navuga umubyibuho ukabije ugereranije n'imyaka yabo, ndetse ujyanije n'uko bareshya. Nubwo abantu barwaye indwara zitandura basabwa kwipimisha hakiri kare zitarabarenga, bamwe mu barwayi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko kubona abaganga bibagora, ndetse ko n'abamaze kurwara bibagora kubona imiti ivura izi ndwara. Nk'ubu njyewe mfite ikibazo cya diyabete, kwitera imiti, ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti, kandi iyo miti nibwo buzima, nayibuze nyine no gupfa napfa, ariko turaza hano tukatuga nta miti ihari. Naraje rwose birinda bigeza nka 4 z'ijoro, ndara hano ku ntebe. Kugeza ubu abashinzwe kwigisha bazavamo abaganga basobanura ko bashishikariza abanyeshuri babo kwita ku gusuzuma izi ndwara mbere kugira ikindi bakorera umurwayi ubagana. Uyu ni muganga Bavuma Charlotte, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda uyobora urugaga rw'abaganga bavura indwara z'umubiri harimo n'umuvuduko w'amaraso. Turakangurira abaganga kwita gusuzuma umuvuduko w'amaraso, kubera ko ni indwara itagira ibimenyetso, ni indwara igaragara ari uko umuntu ayipimye. Turakangurira rero buri murwayi wese uko aje kwa muganga, nubwo yabazanywe n'ikindi kibazo kitari umuvuduko w'amaraso, kwisabira muganga ko amubwira umubare we akanawumenya. Ni ukuvuga ngo no mu ishuri abanyeshuri twigisha tubyitaho kubigisha ko buri muntu wese ubaganye aje ashaka ubuvuzi bagomba kumusuzuma, bagomba gufata umuvuduko w'amaraso. Izi nzobere z'abaganga b'indwara z'umutima zisobanura ko iyi nama yabahurije i Kigali ibaha umwanya wo kongera kureba uko bazategura ubushakashatsi buzabafasha kumenya impamvu nyayo ikomeje kongera imibare y'abarwayi b'umutima. Ubushakashatsi buheruka bwakozwe muri 2012. Kugeza ubu izi mpuguke zivuga ko indwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora kuva ku babyeyi cyangwa se ikagenda iza uko ugenda ugana mu zabukuru cyangwa ufite ibiro byinshi. Ikindi abaganga bavuga nuko iyi ndwara iterwa ahanini n'ibyo abantu barya byiganjemo amavuta menshi n'isukari, ndetse n'abantu badakora imyitozo ngororamubiri. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize amakuru. Twabwiye ko Somalia iriko irondera abashigikira ngo yinjire mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC. Twabwiye kandi ko Sri Lanka yaronse perezida mushasha yasabye abanyagihugu gukorera hamwe bakongera bakaraba imbere. Twabwiye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanduye COVID-19. Twabwiye kandi ko umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi yatanze imihoho uno munsi kuwa kane inyuma yaho leta yiwe isambukiye. Iyindi nkuru twabwiye nuko ishirahamwe yitaho amagara y'abantu OMS kw'isi yateye iyindi ntambwe yo gutanguza urucandago rw'indwara ya malaria mu bihugu bitatu vya Afrika. Twabwiye kandi ko perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko leta yiwe igiye gutanguza umugambi wo gukingira COVID-19 abana bose bari munsi y'imyaka 18. Twababwiye kandi ko umukuru w'igihugu ca Somalia Sheikh Mohammed ari Arusha muri Tanzania. Inshuti mwese
mukundi radio ijwi ry'Amerika kandi mwaduteze amatwi aha niho tusozereye ibiganiro twateguriye muri aka kanya. Turashimiye engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije amakuru mwashikirijwe na jewe Frederic Nkunikije. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.